Yes. amasaha makizi bamaze kufa kandi ntawe uza kumenya wakwishe kwe ubundi we gufa ahoge burozi bwa mbere ariko bihuseho gutabara uva nabonye ubaye ikidebiri cangira ntireka ndakureke ivyo nzobiryo ndaho nari nzi ko Chris nzomutsindira atangorane kuko waramaze kuba ikizeza ariko ndiko ndabona urukurambira intambamyi kuba utakiriho nivyo vyonyene bizotuma mfata umutima n'umubiri wa Chris uyu mwana utsinda uzoba wantsinze pe ndaheba asibwa umwaka ugwiriye Chanceline Chanceline yigiza gahambaye ariko yibagira ko yakiye arimenera ibanga kuri bimwe bimwe buri gihe iyo agomba kora ikintu yabanza kwirega yabanza kubivuga akabanza kumena ibanga yabanza kwimenera ibanga akabanza akamuyagisha kuvyo agiye gukora mwibuke ko yabwiye Kado Kaveri ko ashaka kumwica mwibuke ko yabwiye Kado Kaveri ko yiciye umugabo mwibuke ko yabwiye Kado Kaveri ko yiyiciye se wiwe ariko iri banga ryo n'umugabo wiwe ararizi iryo atazi n'iryuko yiciye umugabo ariko Kado Kaveri we arabizi mbega mana aho yibukira ibi bintu birahererahi ino filme ni filme nziza ni filme yawe turibaza ngo none Kado Kaveri aho yibukira twagiye kumubona bagiye kumuraba kandi yanasa n'ukize aca hitagwa igihumura kubwuko abonye uwagombye kumwica agira ati uyu muntu kwiraragarutse n'ijuri riranyika biranka ko yongera kuvuga bivanye n'ivyo abonye aratangara agira ati ndababonye muri kumwe n'umwicanyi ibi bintu nibibaho. Iyi rero ni impanuro cyane ku bagore ku badamu babandi bapfa ivyo bavuze babandi bapfa uko byitwaye bibaza ngo baramenye ibanga canke ngo nukuyaga ngo bayagishije uwo muntu kandi bagomba kumukorera ikibi akabanza kwica umuntu ariko abanje kumuhubisha mu kumubwira amajambo menshi ayo majambo menshi ugasanga ariko arirega ariko atazi ngo ikiri inyuma cici Imana ishaka n'ikihe Imana yashobora gutegurira umuntu ko aza gukira wari wabanje kumena ibanga kugomba umwice
Imana yashobora gutegurira umuntu ko aza gukira bari wateguye kugira inabi utazi ko hari kiza kuvamwo. Reka tubishire no mu buzima busanzwe, ibi bintu byose byamaho ugasanga wateguye ko umuntu uza kumugira nabi ariko Imana yo yateguye kwiza kumugirira neza, ico kintu kitamushikako, kandi ugasanga imbere yuko kimukorera wabanje kumena ibanga, uravuga amabanga yose y'ibihari wibaza ko ari ufise ubuzima bwiwe mu biganza byo kubera ubona ko ari umufise kandi ahantu ubona ko atawohamukura. Ariko Imana yo ntumenye ingene bigenza, yo ifise ingene bigenza bya bintu ikabitegura uko yabishatse ko biba, ugasanga wewe nyine ubwawe uza kuvuga ngo ndamwica ariko Imana ikavuga ngo aza kubaho. Ukisanga wewe uri mu kagozi kavuga ngo ntacu uri buhindure kandi nta nico uri bukore, ntacu uri bukore kuko si wowe waremye kandi si wowe wabikoze. Ino filme rero iriko irabonekamwo ibintu byinshi, abantu benshi aho yabonetsemwo nono umwe wo kwa Xbam muri vyamaho, umwe ariko arakinana na kakana ka Miriam kamwe kari muri best influencer di Burundi, akorera ukamazemwo umwaka umwe. Uno Burundi buriko burabonekamwo impano zirenze, uravye ingene umwana ashobora kuboneka mu mwaka umwe akaba yinjiye muri best influencer. None mbega abantu bagaca bibaza ngo none umwana yabaye best guti mu gihe akinye filime imwe, ariko uyu mwana nawe uravye filme yakinye urabona ko uyu mwana afise ingabire. Koko tuvuge ko bamwandikiye ariko ingene actinga navyo biraboneka ko ari umu influencer mwiza ku buryo ivyo akina n'ivyo ko n'ingene aboneka n'ingene avyitwaramwo biraboneka ko afise ico abo yatira canke abo yereka ko ari akarorero. Agatsirikwa Ntigahere rero benshi baramandanya kuvuga ngo ninde wa mbere, ninde wa kabiri, ninde wa gatatu, bakibuka ko ino filime ifise umuryango w'abantu baki. Turabona ko ariko hadukinira umuryango umwe, uyineca yari imiryango ibiri, ariko byiboneka ko uno munsi umengana umuryango umwe kuko harimo Chance, harimo Kadohaviri, harimo Chris, harimo uyu mwana, harimo n'uyu muganga, ariko aba bose barabaza ngo ninde wa mbere. Abandi bakamandanya kuvuga muri commentaire bati Chance ariko araturenga. Tubwire muri commentaire nimba uri kumwe natwe canke nimba ushigikiye aba bantu, ushire udutima hama tubandanye kubona ngo ni bande bariko barakurikirana filme yacu. Aha turabandanya gushima twongera dukenguruka aho filme ku munsi umwe usanga iraba ibihumbi 100 ku masaha abiri yonyene, ugasanga iri kurababa abantu ibihumbi 10 bariko barayiraba. Iri kinigishimo kuri mwebwe no gushimira mwebwe mubandanya kudukurikirana mubikuye ku mutima tanzigo. Eka none mukabandanya kubikuramwo n'inyigisho ku buryo muvuga ngo nta yindi filme dukwiye kuraba, ino filme niyo yacu. Aho no mu miryango dusigaye turengana tugasanga bariko barayiraba. Ico ni igishimo kuri mwibwi, ni igishimo ku bantu. Imana ibandanye kubahizagira. Nuko Chanceline na Kadohaviri ninde ariko arakwemeza muri kino gihe. Aba bakinyi baraboneka ko ari abakinyi bariko baza neza, ariko Chanceline we muri kino gihe bamushize hejuru ku rugero guko hagize post ikorwa bavuga ngo Chanceline no wa mbere, Chanceline ararenze. Kadohaviri aho baciye bamukubita hasi baravuga ngo aka gakobwa karamurenze. Ejo ku rukuta rwiwe rwa Facebook niho yabonetse, ariko aravuga ngo mbega iyo mesha anti ahuye n'undi mu meshanti biherera he, bica bigenda gute? Mu makomante menshi yabonetse kuri iyo post baravuga bati koko sha urarenze, ariko dusigaye tugutinya, wewe uratinyitse ubu. Tubwire muri commentaire wewe uri kuratwumva koko Chanceline wewe ubu ntubona kumenga uramutinya. Hari n'abavuga bati Chance je ubu filme zawe urimwo ubu simbona ko nzosubira kuziraba kuko urateye ubwoba, uravye ingene witwara n'ingene wifata biraboneka ko umenga urateye ubwoba, umenga urumwicanyi koko, ucumenga ni ibintu biri mu maraso yawe. Ntumenga ni ibintu uri kurakina, umenga ni ibintu biri mu maraso yawe. Aho benshi babandanya kumutinya bavuga bati sha oya no kuri. Naho twakagendeye Kadohaviri yari umuntu ari umumesha, ariko haje meshanti amurenze. Ibi rero bikabandanya kugaragaza impando yiwe, aho tubandanya gushimira abantu bose badukurikirana kubwiwe, aho dushimira abantu bose bakurikirana filme kubwiwe, eka no kubwuyu Chance no Kadohaviri.
ino filme rero ahiri kiraboneka ko ifise igikundiro kirengeje ku rugero rw'uko amasaha abiri ibigeze ku bantu 10,000 bamaze kuyiraba canke mu isaha n'inusu ikabigeze ku bantu 10,000 bamaze kuyiraba. Ubwo n'urukundo rurengeje n'urukundo rutangaje kuko uravye abantu 10,000 ahantu bari n'ahantu bahagaze wosanga ari abantu benshi batagira uko bangana, aho ku rugero rw'uko filme ya mbere igice ca mbere kigeze ku bantu bayiravye bagera ku 300 kuduga. Urumva ko ni ikintu dushima, ni ikintu bashima, ni ikintu bamandanya kuvuga ngo mubandanye kubikunda nkuko mwabikunze kuvuga mbere mu ntore ntindi, n'ubu mubandanye gushigikira ibikorwa bya BMT, mubikore mubikuye ku mutima nkuko mwabikoze kuvuga mbere. Imana ibandanye kubahezagira. Ino filime rero ni filime urumvira kirahuza abantu benshi, aho yahuzi unono wo muri vyamaho kwa Xbam, igahuza uyu Chanceline wo muri Soro Doiru kwa Nsoro. Iyi ni filime yahuje akakana nako kahora muri warubizi hariya. Iyi ni filime nyene yahuje Mimi Mireille n'umwana wabo koko nkuko asanzwe ari ariko ubwiwe akaba asanzwe afise nahiwe yikinira. Uno musi akaba amaze amezi 6 hiyo mu gihugu c'u Rwanda. Iyi ni filime yahuje uyu Chris nawe asanzwe ari muri BMT nyene nkuko bisanzwe, akaba asanzwe akinira no kwa Oronera. Aha rero hari byinshi bandanya kumva canke wimvira ati none ino filime iriki ishaka kutubwira iki. Ino filime bariko bashaka kubwira abantu bo mu miryango, aba papa, aba mama, eka abana, inyifato bogira mu rugo, aba papa inyifato bogira mu rugo. Aho twagiye kubona uyu mukobwa ariko aragerageza Chris ariko akamubwira ati je umugore wanje nta kintu na kimwe coza kimunkura ko bivanye niki impanuro canke inyifato y'umugore ingene yifata bikamutera kumva avuga ati ndi n'umugore atari wo kuvanga, ndi n'umugore nto kwikura. Ibi rero n'abagabo nuko nyene, iyo uri umugabo kitwara nabi umenye ko umugore kukuvanga biramworohera kuko agira ati ndaruhutse noba mbohotse. Umugore nawe yaronka ikindi kintu akavuga ati ndaruhutse noba mbohotse. Urumva ko bitegerezwa kuba wewe ucungana n'ingeso zawe, umugore agacungana n'ingeso ziwe, mwese koko mugacungana n'ingeso zanyu kugira ngo mwirinde canke wirinde ko umugabo yokwicuza canke wirinde ko umugore yokwicuza, kuko iyo aronse kimunezereza kiri mu mbavu agira ati ndabohotse, kijya gipfu kubona ndakivuye ko, kijya gipfu kubona kimvuye ko ni Imana ibikoze. Wewe ugaca ugenda widoga ngo abagore barahemuka, ukagenda widoga ngo abagabo barahemuka, kandi ari we ngeso mbi. Cungana n'ingeso zawe. Reka tubandanye kuyaga. Aho ku masaha 2 canke isaha imwe usanga igeze ku mavyuzi 10,000. Abakeba nabo b'abarundi badakundanya bakabandanya kuvuga ngo uyu muhungu araboostinga. Mfasha umbwire wowe ku bwawe iyi filme iyo uyiravye canke iyo yimviriye ko nta kintu ubona ko isohoka wamaze kumva ngo nateguye tumega ko two kuyiraba. Ahubwo ni bicare bubahe, bicare bigishwe na BMT ibereka ingene bakina filme, apana tyozanya canke kuvugana nabi kandi BMT barenze. BMT tuyiha ikibanza cayo, BMT tuyiha amashugwe yayo, irarengeje kandi irarengeje, irabishoboye kandi barabishoboye. Aba bantu tubahe amashugwe yabo. N'abakinyi beza, n'abantu babikina neza. Ugiye kuraba urumva ko canke ukanabona ko aba bakinyi ari abakinyi bagiye mu byo bashoboye. Bigenda gute rero? Turipfuza kumenya ingene mwakira aba bakinyi n'ingene mu bavugako. Aho muri commentaire uri tubwire BMT wowe uyikurikirana bivuye ku mutima canke baratubesha. Shira udutima ngaho muri commentaire ubundi tumenye ngo abantu turi kumene ibande bakunda filme, kugira ngo nababandi bose bibwire canke bamenye ngo ivyo bavuga ntaco bimaze, ivyo bavuga baribesha kuko filme ifise akandi gaciro. Reka tuvugane ukuri, iyi filme ipromotinga aba promota barenga nk'ijana. Uravye abantu bayivugako, uravye abantu bayikorako,
uravye ingene ibikorwa byose bikorwa mu Burundi by'abantu bo kumbuga bashaka gukoresha filme Agatsirikwa Ntigahere, uravye ingene bashaka gukoresha amafoto y'aba bantu, urabona ko filme iri ku rugero rwiza rwo gukundwa hamwe atawundi muntu yobigereranya ngaha mu Burundi. Ibyo nibaza ko jewe nawe turiko turabibonera hamwe, usanga atavyo uriko urakurikirana, ariko ubanza ubimenye ko aba bakinyi ni abakinyi bagezweho Burundi. Aba bakinyi ni abakinyi barakina neza muri Burundi, aho nubwo Mimimi yo yatari karaboneka, turamuzi muri irebe best influencer. Aha akabandanya gusaba avuga ngo mfasha mwongere mu ntore mbandanye kugenda kuba uwa mbere. Mutigute rero ingene mu mutora, turabandanya kumushigikira kuko umukozi w'Imana kenshi akundwa n'aba atazi bo mu mbavu, atazi kandi atabwiye. Ingene bamutora, injira muri filme, injira muri Facebook canke handi hantu hose ku rubuga rwose ukoresha, urabe urondere best influencer, irebe best influencer, ubundi ufyondeko ucuraba video yiwe. Iyo video yavuzemwo ibintu vya jewe ngo akahise ka kera imigozi yako icike. Nturabe iyindi video, ariko urabe iyo nyene hama uyishireko commentaire umutakagize, hama wongere ushireko like, bishobotse ukore na partage. Urugero rw'uko uyu mukobwa tumubona ahandi hantu, turashaka kumutera iteka, turashaka kumwereka ko turabakunzi biwe bwiti, turashaka kumwereka ko ari ku mutima ivyo dukinira biduhimbara canke bidushikira. Ariko nibaza ko atamuntu numwe atokunda Mimimi. Ushaka uharure filme zose amaze gukinamwo, ushaka umbwire ku rugero rwa filme zose umaze kumubona ko, urabona ko uyu mukobwa ibintu vyiwe bikwiye kurabwa, bikwiye gukundwa. Uravye ingene yifata, uravye ingene agenda, uravye ingene abikina, amajambo akoresha, inyifata akoresha, urabona ko harimwo umutima wo kuvuga ngo ariko arakina koko, ariko arakina filme, kandi ariko avuga amajambo jewe nkeneye, wewe ukeneye, twe dukeneye. Ibi rero akwiye kubiherebwa amashi n'amashugwe, tukamwubahira igikorwa akora, ugukina. Bamwe bakabandanya kuvuga ngo Agatsirikwa Ntigahere yari kubiryoshe cane mu gihe hari kuba harimwo uyu mukobwa Mimimi akina inshuro nyinshi. Filme yabonetsemwo, filme yakinyemwo, bayibaza ko ari wagiye gukomeza, yabonetse ku mavyuzi, igeze ku mavyuzi 350. Mavyuzi 350. Iyi Kurikirana nyene yabonetsemo gato, igeze ku mavyuzi agera ku bihumbi 200. Ibi rero biraboneka ko uyu mukobwa Mimimi yafise igikundiro, afise igikundiro, aho no mu gihugu cy'u Rwanda ko tubandanya kwibabwira banse kumurekura, ariko aragera mu amezi 6 amaze mu gihugu cy'u Rwanda. N'umukobwa wacu intwari inarigera. Uyu rero nawe numukinyi ariko araza neza muri no mensi, ariko araza ku rugero rwiza mu gukina filme zimeze neza, kandi nawe akoresha ikirundi gikwiye. Uyu numwe mu bakobwa bavuka mu ntara za ruguru, aho avuga ko avuka mu ntara ya Muyinga. Umukinyi mwiza nawe yagitinga neza uko bikwiye, akoresha amajambo meza, wumva ko ari umukinyi ariko arakina koko ico twita gukina, pana babandi bajaganye. Rero ababubahwe, filme Agatsirikwa Ntigahere ni yacu, ni yanyu. Amwe mu makuru menshi mukwiye kumenya nuko aba bakinyi batiteze kuba maramaza,
nuko aba bakinyi batiteze guta hasi ibyo bizeye kubakorera ari bya bindi nyene muzoshima mukavuga muti ego turabonye abakinyi kandi bariko badukinira neza. Rero nibaza ko ino filme y'uno munsi parti 9 yakunezereye koko yagukozeko. Urindire filme y'icumi turindire tuti mbega uyu mukobwa Mimi Mirey, uyu mukobwa Kadoravere co kimwe n'uyu mu Chanceline ninde agiye gutsinda ubundi ku buryo ububuyi